mwese bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge hamwe n'Ibururi. Mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza hamwe n'Ibujumbura hazongera hacemwo hake iyo izuba. Izindi ntara zisigaye zikazorangwamwo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Azoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Muramvya hamwe n'Imwaro, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Mu ntara zitari nke hakaba hitezwe yuko hazogwa imvura yumvikanamwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 29. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku munota umwe, rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 3 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.